Duhere kuri Musamariya Daniel. Umuririmbyi Musamariya Daniel yari yababwiye ko agiye gusora album yise Memory. Abwira ati harimo indirimbo 8 yaririmbye wenyene, hakaba harimo indirimbo 4 biboneka ko yagiranye ama featuring n'abandi baririmbyi. Yaririmbanye n'umuririmbyi Big Fizzo, aho yahoze ari manager wiwe muri Bantu Boy. Murabima bikazoba ibintu bitagase gose, kazoba ibintu biryoshe, mukarangiza umwaka neza mwishimana album y'indirimbo 12 Musamariya Daniel yataziriye ngo Memory. Reka twendera ko Metu Brown ano muririmbyi akuziriye rero mu yindi shusho, yambaye costume, yambaye karuvate n'ishati goroye bien, yavuye muri bya bindi byo kwambara amarori ahengamye, yambaye amarori ameze neza, yavuye muri bya bindi byo kwambara inkofero irabi inyuma, yasokoje bien, yavuye muri bya bindi byo kwambara madred, akuzaniye epiyise Divine Power indirimbo agiye kukuzanira indirimbo mpimbazamana, indirimbo urukurikirane rw'indirimbo 4 zizosohoka neza na neza ku munsi ku itarike zingahe, ku itarike 23 buca ari Mana yacu warakoze, watanze ikigo cy'ubuvuzi, ukivuganisha n'ishengero, ufite inshuti ya bose. Simo, kama nukokoye, uwafashe yampaye isukari ewe kumbi biriko biraba muri ca kigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose ntavyo wamenye kimwe cyahi Gitega none nukuri kuzima nkamenya namwe erega uzogi vyakenye ikigo inshuti ya bose basigaye bagira sona na massage bakoresheje za mashini karuhariwe zimwe zikura ubucafu mu mubiri bumwe butera ibivyimba n'izindi ndwara. Izo mashini zifise ubushobozi bwo gusukura mu mubiri bigatuma imitsi zibuka amaraso agatembera neza. Hewe cya kigo kigeze hiyo urakibuza ariko yemwe nk'ibyo usanga bizimbe wewe urakomeye. Inshuti ya bose gikorera mu ntara ya Gitega, komine Gitega, umusozi Rutegama, haruguru y'isoko y'inka. Bakure kuri 69 199 247 canke kuri 79 766 951 kaze namwe mu gacemwo. Yes, bakunze Miracle TV 257 munyime ntabwo ndabaramutse nayifuza amahoro Imana bane namwe, ndabutsa ko ari Miracle TV 257 twamaze gushika mu biganiro bya Miracle TV 257 kugira ngo tubandanye tujyosha ubuzima, tubandanye tumenya amakuru y'abaririmbyi bamwe mu twena dukurikirana, y'abaririmbyi babandi twihebeye, babandi baririmba tukaryoherwa, bamwe batumara ama stress. Birakenewe ko tugenda tumenya amakuru y'abo baririmbyi. No munsi munyemere tumanuke mu manuko bw'igihugu, aho tuza kuzanayo abaririmbyi babiri novuga ko ariko arakora neza, novuga ko bonyene bavuze ati uyu mwaka tuzo gusozera umwaka neza. Nabo sabandi turaza kuvuga ku muririmbyi Musamariya Daniel, umwanditsi w'indirimbo nyinshi mwakunze, harimo Uransengera, Imuhira n'izindi nyinshi mwagiye mukunda. Turaza kuvuga ku muririmbyi Metu Brown, umuririmbyi amaze kuririmba indirimbo nyinshi mwakunze, harimo za Hazogera, Warembo n'izindi nyinshi. Bano baririmbyi babiri bakaba bavuze ati uno mwaka tugeze kusozera neza. Rero ndabafitiye amanda gufitiye amakuru ava neza na neza mu bwami iwabo, abavuga ati uno mwaka tugeze gusohora indirimbo no kubwira ko ari indirimbo bavuze ati tugeze gusohora indirimbo z'uruhererekane, umwe ni album undi ni EP. Inyuma rero ko ndakubwira ano makuru y'abantu baririmbyi, munyemere tubaze twumvirize iri tangazo gatoya twagiye. Mama Pisi, inkuru y'umunezero sha abakinabiri urabona mu ntara ya Gitega hasigaye hari ikigo cy'ubuvuzi kama cyitwa inshuti ya bose. Ewe gikora gutyo ikigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose gifasha abantu bose bagendana n'indwara n'iziyo no kidonda kurangatsima. Urabona abantu bose bafite indwara y'igisukari, gute, hypertension, amaso, infection, igitigu, hepatite B na
umukase amibe umusipa abafise ikibazo ca estoma amafigo ibivyimba umugongo rheumatisme asima kugagarara iziba ry'imitsi indwara z'urukoba intandara kumeneka umutwe bidahera ingaburo ku bavyeyi bibungenze kongereza ingufu ku bubakanye imvune amakonyera sinezite babana basobaho baryamye ico kigo kirabafasha cane benshi kimaze gufasha baragishingira intare n'abarya abantu vyananiranye yuko baheba itabi baba bukozeko erega ca kigo kirakomeye aho kidakomeye uyobewe yuko n'abasokuru bivuze imiti kama gusa kandi hewe none ico kigo gikorera he ikigo c'ubuvuzi kama inshuti ya bose mugisanga mu gisagara ca Gitega haruguru y'isoko y'inka akura kuri 79 amajeri 36 amajeri 951 canke kuri 69 amajeri 247 inshuti ya bose ni inshuti yawe. Mwavyumvise uko biriko tubadagutangura tubabwira ibijanye n'amagara meza kuko ntimushaka kunyumviriza jewe mutakomeye ntimushobora gutora telefone canke mwugure televiziyo yawe kugira ngo ushobore kumviriza igano bya Miracle TV 257 utameze neza. Rero nimba ufise akabazo mu mubiri wumva umubiri utakumereye neza bakure kuri zino nimero ubaganirize maze nabo bakuvure usubire kugirana amagara meza, amagara azira akanenga, amagara azira ubugwayi kabisa, nawe usubirane umunezero nk'abandi. Rero tugende ku makuru twateguriye no munsi y'abantu baririmbyi babiri. Tuhere kuri Musamariya Daniel. Umuririmbyi Musamariya Daniel yari yababwiye ko agiye gusora album yise Memory album, yari yababwiye ko izosohoka neza na neza ku itariki 12 z'uku kwezi kwa 12 uyu mwaka wa 2025, ariko hagiye haba utuntu twatumye iyo album idashika neza na neza itabashikira. Ariko yaciye avuga ati ku itariki ziri hafi cyane ntagiye kubacereza gato, itariki 19 z'uku kwezi nyene nzoca ndabasohorera album aho yamaze no gushira hanze indirimbo ziri muri amazina y'indirimbo ziri muri album. Onda kubwira ati harimo indirimbo 8 yaririmbye wenyene, hakaba harimo indirimbo 4 biboneka ko yagiranye ama featuring n'abandi baririmbye. Aho nabonyemo indirimbo nobwo ko zikomeye cyane muri eno album yaririmbanye n'umuririmbyi Big Fizzo, aho yahoze ari manager wiwe muri Bantu Boy. Murabizi ko Musamariya Daniel yahozwe amanagingwa na Bantu Boy, akaba aboneka ati bikaboneka ko afise indirimbo muri album aziyo yaririmbanye n'umuririmbyi Big Fizzo, Mutambo, Region, Dugwe. Ino ndirimbo ikaba biboneka ko ishobora kuba iri mu ari album yiwe. Hakaba arafise n'indi ndirimbo yaririmbanye n'umuririmbyi akomeye nka MT number 1. Indirimbo nayo iboneka ko ari indirimbo ifise imbaraga nyinshi bizotuma ino album muyirindirana igishika muyiteze bikomeye cyane. Muvuga ati umuririmbyi Musamariya Daniel agiye kubazanira album irimo indirimbo zikomeye. Hakaba rero n'indi ndirimbo yagiranye featuring na Metu Brown, umutipe basanzwe bari kumwe muri label imwe batazire Evo Music, aho bari basanzwe bari kumwe muri no label ya Evo Music, nawe bakaba bararirimbanye indirimbo ikomeye cyane. Mwibuka ko kandi baheruka kubazanira indirimbo bari kumwe nyene, indirimbo yari mu modi w'amapiano, indirimbo bataziriye Mati, indirimbo mwagiye mukunda cyane. Mubyumvikane ko bantu basore basuye guhuza imbaraga kugira ngo bakuzanire ino ndirimbo, bakuzanire indirimbo bataziriye nta stress bari kumwe na Metu Brown. Ni indirimbo kandi ubona ko basizemo imbaraga. Mu bisanzwe uri kuraraba ino album ni album Musamariya yitonze arandika indirimbo, uravye amazina yonyene urabona ko ari indirimbo zishaka kuba zikora ku mitima y'abantu, indirimbo zishaka kuzotuma abantu bishima nkuko nawe nyene yabivuze, avuze ati ino album yanje abantu muzokwishima, muzoryoherwa, muzotwenga, muzorira, bisigure ko irimo ubuzima bwose. Byumvikane ko ino album irimo ubuzima bwose, aho
biboneka ko Musamariya Daniel kabisa ari yicaye hamwe aratuza umutima ariyumvira ku buzima bw'abantu maze akwandikira indirimbo zikomeye cyane. Harimo rero n'iyindi collabo aho iri kumwe uboneka ko bayiririmbye ari abasore bane ari uwe Musamariya n'abandi basore batatu. None ndakubwira ko ino album uyirindirana igishika ku itariki 19 aho kubwira ko azoca ayisohora ku itariki 19 z'uku kwezi. Rero ube maso ni mutarakora subscribe kuri YouTube channel ya Musamariya, nibaze ko akariko kanya wokora subscribe maze ukazoryoherwa hamwe na Musamariya n'abandi bakunzi biwe benshi, maze mukazokwishima bikazoba ibintu bitagase gose, bikazoba ibintu biryoshe, mukarangiza umwaka neza mwishima na album y'indirimbo 12 Musamariya Daniel yataziriye ngo Memory. Reka twendere ko Metu Brown akuzaniye inyuma yo kuririmba indirimbo nyinshi za uransengera ndakubesha uransengera ni Musamariya Daniel. Bano basore rero nkunda kubitiranya ariko yakuririmba indirimbo za Niso, Hazogera, Warembo n'izindi nyinshi. Uno muririmbyi akuziriye rero mu yindi shusho, yambaye costume, yambaye karuvate n'ishati igoroye bien, yavuye muri bya bindi byo kwambara amarori ahengamye, yambaye amarori ameze neza, yavuye muri bya bindi byo kwambara inkofero iraba inyuma yasokoje bien, yavuye muri bya bindi byo kwambara madred. Akuzaniye yise Divine Power, indirimbo wumva rero ko umvise titre gusa urumva ko Metu Brown yagiye mwiyobokamana, agiye kukuzanira indirimbo mpimbazamana, indirimbo urukurikirane rw'indirimbo zine zizosohoka neza na neza ku munsi ku itariki zingahe, ku itariki 23 buca ari Noel, buca duhimbaza anniversaire y'umwami wacu Yesu Kristo, duca dukata keke ni hatari. Akubwira ati tuzoba tuko turahimbaza Imana, aho kandi nakwibutse ko Metu Brown ku munsi wa Noel azoba ari mu gisagara cya Nyanzarake, azoba ari yagiye guhimbara abantu, abakunzi biwe, kuryoherwa hamwe n'abakunzi biwe. Rero Metu Brown yakuzaniye indirimbo biboneka ko harimo n'indirimbo zishika zibiri dusanzwe tumenyereye mu gitabo cy'indirimbo batazire kantike, ariko Metu Brown akazashobora kuzizana mu yindi shusho, mu yindi njana tutamenyereye kwa kundi. Bisigura iki? Metu Brown yakubwiye ati ibyo twakoze mu mwaka ni byinshi, ibyo twakoze hagati mu mwaka ni byinshi, ushaka gusanga atari byiza, ushaka gusanga Imana itaryohewe, ariko bitegerezwa ko umwaka ugiye kurangira twiyegereje Imana, turyohewe, twagumbiriye Imana kugira ngo kumbure, kugira ngo Imana bikunde tubabarire, bikunde itugirire impuhwe ku bintu byinshi bibi twayikoreye, ariko tuyiyegereze mu kuririmba. Ngo nakare ngo uburirimbye neza abasenze kabiri, niko bitabo by'indirimbo byinshi bibivuga, nako nimba atari Paulo yabivuze uko, uririmbye neza abasenze kabiri. Rero byiza ibyo waciyemwe byose guhera mu kwezi kwa mbere uze twifatikanya na Metu Brown, tutazira Imana, turirimbira Imana muri no mwaka, mu mpera z'umwaka, maze Imana iduhezagire, iturunde mwimigisha, turonka imbaraga zo gutangura neza umwaka ugiye kuza wa 2026, turangiza neza umwaka wa 2025 turi kumwe na Metu Brown. Rero ndakubwira ati itariki 23 ku isaha ya 11, isaha ya 11 z'umugoroba tuzoba turiko tura enjoyinga na EP shasha yataziriye Divine. Birumvikana ko ibintu bikomeye cyane, ibintu biri ku rundi rwego. Urinzi ubona umuririmbyi nka Metu Brown yamenyekanye ku ndirimbo za Niso ari kumwe na Alvin Smith muri remix ya Niso, ubona bariko barakubita ibintu hariya, ibintu by'ingidi, ariko kaba yamaze kwambara costume. Umuririmbyi Metu Brown akaba yambaye costume, akaba yambaye karuvati, akaba yasokoje mu mushatsi. Urumva ko bino bintu birimo power, imbaraga, birimo imbaraga zikomeye cyane. Rero amakuru ndakuzaniye naya, nibaze ko wewe uri umukunzi wa Metu Brown, kari umukunzi wa Musamariya Daniel, nibaze ko utogenda koze subscribe kuri Miracle TV 257,
kandi nawe nimba utari bwakumve umusama ya Daniel ukaba utari bwumve Metu Brown nibaze ko muri YouTube mu ruhande rwawe aho muri hariho searching aho ngaho rero ugende ubanze urondere Metu Brown wandike Metu Brown ucumubona ukora ucubanza kwanza ukore ibintu bya subscribe ni ukora subscribe rero ibintu biza kuba bibiryoshye cyane utugende kwa Musamaye kandi ukore ivyo nyene ukoze kwa Metu Brown bica biryoha gose reka ndakwibutse rero ko ari One Boy Paraskira from Chet Paradise BBC muri kumwe neza na neza kuri micro za Miracle TV 257 naco nazobazanira igikuru nuko ukora subscribe tukabandanya dukuza umuryango munini wagutse wa Miracle TV 257 ndagukunda cyane hasta la vista.